Haraciye imisi abategetsi bashasha b'Uburundi bashikirijwe amabanga yo kurongora igihugu. Abarundi baracarindiriye ibimenyetso bizoranga ingendo y'iyo ntwaro mu vyerekeye amahoro n'umutekano muri iki gihe ubwicanyi, kuzimagizwa amazimayongo n'irindi hohoterwa rikomeye ry'agateka kazina muntu vyimunogoje mu bwinshi no mu bubisha. Abakenyezi n'abigeme baheza kwicwa bagahimbagurwa ibihimba, baheza gukubagurwa bagakeregwa amazosi, abavyeyi bicanwa n'inzo y'abahetsi. Mbega barundikazi, ka karangamutima k'ubuntu karoye koba kakiri mu mico yacu canke twarushije ubunyamaswa ibikoko vyo mw'ishamba kuko vyo bihigira gusonza, bihimvye bigasiga ico vyafashe. Ubwo bubisha bukorwa n'ababanyi n'abana bacu, buriko bukwegera umuvumo igihugu natwe tukibamwo. None tuzoshigikira gushika ryari akabi n'inkozi z'ikibi? Tuzemera gushika ryari ko aho tubaye haba nko mw'ishamba ry'ingwe? Ariko naho abanyagihugu twogira uruhara rwacu, birazwi ko gutsimbataza amahoro n'umutekano ari kimwe mu mabanga akomeye leta ijejwe. Iyo iriko irakoresha rero abanyagihugu mu kubihungabanya canke ntihane ababikoze, iba yashaye kw'ibanga ryayo ryo guhimiriza abanyagihugu kubibungabunga no gukoresha uburyo bwose bwemewe n'amategeko ngo yubahirize, itsimbataze canke igarukana amahoro n'umutekano igihe vyahungabanye. Bati uraba wumva birenge niwubarirwa. Mukozi wa leta, gwaruka, munyeshure uriko uteshwa ico wokwimariye ugatumwa gukora ayo mabi, uramenya ko utazokwama ukingiwe ikibaba n'inyungu uhakura ari nke z'akanya gato. Ntuziguze ubuzima bwawe bwose ngo inyanka kubwirwa yabwiwe n'uko amaso atukuye. Kahise ka hagufi k'igihugu cacu karimwo uturorero twinshi twabo gwuzuriyeko bahindutswe n'ababakoresheje, n'ubu bakaba bacicuza ataco bagihindura. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano washaka gushima, ariko utumenyetso tumwe tumwe turiko tuboneka mu duce tumwe tumwe mu ntwaro y'igihugu. Nk'ingendo umushikiranganji ajejwe umutekano yaraye ategetse abatwara bahora aribo baza imbere mu bagirizwa guhungabanya agateka n'uburenganzira bw'abanyagihugu, iduha icizere ko avuga icazi na kare ngo inda woyibaza uwayirayeko. Kubuza abategetsi ku misozi gusahura abanyagihugu bitahiye iwabo, abajejwe indero nabo bagatesha abanyeshure gutyoza abarezi, ivyo vyose n'ibimenyetso bitwizeza ko hari cohindutse. Umuhari wacu wipfuza ko vyoba vyinshi mu bice vyose, agateka kazina muntu uwo ari we wese kahohotewe canke kagihohoterwa. Leta nitegerezwa gushiraho ivyangombwa vyose bikenewe kugira ngo ihamagare, ishire hamwe ababuze ababo, abahohotewe, abafungiwe ubusa, impunzi zo mu migwi yose, abatavuga rumwe nayo, abanyaze utwabo bidaciye mu mategeko, kugira basangire ikivi co kubaka igihugu baziyumvamwo ko basangiye, bafisemwo uburenganzira bungana, bakingiwemwo kumwe, kandi bazosangamwo ya mahoro, wa mutekano na rya terambere bazoba barondeye hamwe. Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ko kuri uyu wa mbere w'umubabaro wa 20 Mukakaro 2020.